bakunzi bacu bakunzi b'urubuga BM4 Plus mu nkunde ndabaramutse ndanabahe n'ikaze mu gano cacu cuno munsi y'igerekerezo rya mbere ukwezi kwa gatanu no mwaka turimo mu 2025 no munsi ni munsi mukuru w'abakozi n'akazi ntangura nifuriza kugira umunsi mukuru mwiza byose kubasanzwe bakora kuko uno munsi no wabo uno munsi ndabazaniye amakuru nuvuga ko akomeye cyane kubera ko ku munsi w'ejo mu kiganiro President de la République du Burundi Evariste Neva aho yabajijwe ibibazo bigiye bitandukanye ndetse aravyishura mu bibazo yishuye byarateye urujiyo mbese abantu benshi baragira ico babivuze na cyane mu gushimangira yuko igihugu cy'u Rwanda gifise imigambi yo gutera igihugu cy'u Burundi. Ibi turaza kugaruka ko mu buryo bwiramvuye muri ano makuru yacu. Murabizi rero simba ndumwe badomba ndi kumwe n'umusesanguzi kugira ngo adufashe tubashe gutahura mu buryo bwimbitse. Ntari kure yanje turi kumwe muri studio rero mu nkunde ndamuramutse ndamuhe n'ikaze na cyane zo kugaruka muri bimwe nyine icubahiro umukuru w'igihugu Evariste yashoboye kuvugira muri iki kinyamakuru mu kiganiro yari yahaye ikinyamakuru c'abafaransa citwa France 24. Mu nkundire ndamuramutse ndamuha n'ikaze mu kino kiganiro ndamwifuriza umunsi mukuru w'abakozi. Bwana umusesanguzi ndakuramukije cyane. Urakoze cyane bwana journaliste, nizere ko umeze neza. Nanjye ndakuramutse. Merci. Nawe ndakwipfurize umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi. Asante sana. Mbere uyu munsi mukuru by'umwihariko ngenda wipfurize umufasha wanje. Madame wanje ahari yumve ko ndamwipfurije uyu munsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi kuko nawe asanzwe ari umukozi mbere en double. Rero bwana journaliste, reka ndamutse abadukurikiranye aho bari hose. Ndazi ko hariho abakiryoherwa mu minsi mikuru baza kumva kino kiganiro cacu. Nabo ndabipfurize kandi n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi n'akazi bakomeze kubunezerererwa. Ikiganiro tugiye gukora uyu munsi bwana journaliste ni ikiganiro novuga ko gihambaye cyane kuko amajambo son excellence Neva yavugiye kuri France 24 ku munsi w'ejo yavugishije abantu benshi cyane gose. Mbere novuga ko abasesanguzi nka bose b'igihugu cy'u Rwanda bashoboye kugira ico bavuze ku majambo President de la République Neva yavuze avugiye kuri France 24, aho bisa nkaho mbere ko benshi bayasesanguye mu buryo bwo gushaka kwerekana ko nyine icubahiro wacu yoba afise ubwoba, yoba ariko arajugumira mu kuba ngo ariko aguma avuga ry'amajambo ibihitangabo bitandukanye. Hariho n'abarundi novuga batari bake bashoboye kugira ico bavuze kuri amajambo, nabo nyene mbere bakayavuga ko mu nzira yo gushaka gucafuza igihugu cacu hamwe n'umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Niyo mpamvu nanje nshimye kugaruka kuri amajambo kugira ngo dushobore kwerekana neza amajambo president yashatse guserura ico yashatse kuvuga kugira ngo abantu bariko baratoratora hirya no hino bareke kujana nyabahururu ntibave batorora ibitari vyo. Mu majambo menshi mu bibazo byinshi nako yabajijwe nashimye kugaruka ku tuntu duke cyane gose ku majambo make yavuze kuko asa na yangloba byose ni nayo ibitangazamakuru byinshi by'u Rwanda biriko birafatirako. Icambere na ahantu yabajijwe ko muri Kongo neza na neza muri Sud Kivu ko hoba hagaragara ingabo za RDF z'igihugu cy'u Rwanda. Aya majambo President de la République yayishuye neza ari clair. Aravuga ati abarundi n'abanyarwanda turazinanye cyane gose, ti aba banyarwanda ahubwo nibo bariyo cyane gose, ati ni nabo bariko basatira imipaka y'igihugu cacu cyo Burundi. Aya n'amajambo ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda byasamiye hejuru bagira amakomantere atandukanye kandi aya majambo ari clair aratahuritse
ego cyane aya n'amajambo mbere nuvuga ko ntanakene na commentaire bariyo bama babishe none kazi bane babikiye benshi turabise amafoto y'ibiziga byahaguye bashaka tuyabaye Kamanyora bariho benshi bahaguye turafise amafoto y'ibiziga bya RDF bahaguye usibye n'abapfuye hariho n'amavideo y'abafashwe mpiri abafashwe ivyo birahari n'amavideo kwa rero president de la République yabyishuriye kuri France 24 jewe nuvuga ko abwo kari ikintu ciza cyane gose nubwo nza kugaruka ku mpamvu France 24 yoba yararondeye president de la République ngo bakorane ikiganiro ni impamvu turaza kwigaruka ko bwana journaliste mu nyuma ayandi majambo nuvuga yatumye abanyarwanda nuvuga reka nabite guhahamuka yarabahamuye n'ahantu bamubajije ngo aca yishura amajambo avuga ko ivyemezo bihari nukuvuga ngo amakuru n'ivyemezo by'uko Perezida Kagame agomba gutera Uburundi birahari kandi na byinshi ni kibazo yarabajijwe acatangiza inyishu ati amakuru yuko Perezida Kagame agomba gutera Uburundi n'ibyemezo byuko agomba gutera Uburundi birahari kandi ni byinshi yaciye atanga karorero ati nkuko Perezida Kagame yaciye ku muhari witwa M23 kugira ashobore gutera igihugu ca Kongo niko ariko aragerageza guca ku muhari w'iterabwoba witwa Red Tabara kugira ashobore gutera Uburundi aka nakaruro kari très simple yatanze kandi kari clair aha ndemeza ko ata muntu numwe atazi ko M23 ari Kagame yateye Kongo ibi n'abanyarwanda barabyemeza ibihita ngabo 100% uwo babiharira acaza dusigurira impamvu Kagame leta y'u Rwanda yahuriye muri Amerika na leta ya Kongo ibyo uzi ka ubiharira acaza tubwirire ico bari bagiye gukora muri Amerika nico bumvikanye voilà aca tubwira kandi ico ejo ku itariki 2 bazinduka gukora hajya muri Amerika sinivyo gusa acaza natubwira impamvu kugira ngo M23 yemere kuja mu biganiro mu Doha muri Qatar atubwira impamvu Kagame yabanje guhurirayo na Tshisekedi yagiye atazi kahuriro na Kagame mugabo Kagame ubwiwe yagiye azi neza ko agiye guhura na Tshisekedi kuko ni deal yapanzwe n'uyu president ni deal yapanzwe na Kagame kuko Qatar ni igihugu Somambike cy'u Rwanda rero babicishije hariya kugira ngo bikunde bashobore kuhahurira baganire bona journaliste hari irindi jambo rihambaye cyane President de la République yavuze avuga kuri France 24 avuga ko bari bamubajije ko yoba ahora aganira na President Kagame aca avuga ati duheruka kuganira kera cyane timbere n'igihe twaganira twamusabye ko yoduha bamwe bahakwa gutembagaza bashatse gutembagaza ubutegetsi muri 2015 mu Burundi acumbikiye kandi twavanye atwemereye ko aza kubaduha mugabo urumva imyaka n'imyaniko iraheze atarabatanga hari ikibazo gica kihaza niki nimba Kagame atagomba kwitiza bano kugira ngo atere Uburundi yabimaniye iki mu gihe yoba akeneye umubano mwiza n'Uburundi aba yabimaniye iki ibi rero nibibazo abantu bashobora kwibaza bakawurira inyishu kandi inyishu isanzwe itomoye inyishu irahari kandi iratomoye mu buryo bweruye President Kagame nta kindi agamije akeneye ko Red Tabara iteru nukuvuga aca mu citwa Red Tabara atera Burundi hamaca afata ni ya mbere wanashaka gutangaza ko ari abarundi bateye Uburundi niko bimeze ni navyo yakoze muri Kongo acazana ingabo gutabara ni navyo yakoze muri Kongo ariko yemeza makungu ko adashobora kwivanga mu kibazo c'abakongomani M23 ngo n'abakongomani
bariko baharanira ubwigenge bwabo. Ngo rero we ntashobora akwivanga mu kibazo cy'abakongomani, leta ya Kongo nikemure ikibazo cayo itarinze kukimushiramwo. Bwana journaliste, ibi ni ibintu abantu bariko nuvuga basukaho uruhoma rw'amazi birenganira kandi benshi bazi ukuri. Ariko kandi ibi ni ibintu Kagame ariko arakora yibaza, nukuba yabikora yibaza ko President Evariste cyangwa n'abandi bo mu karere ibatavyo bazi. Yibagiye yuko iterambere ryadutse, nukuba ubu uko yibaza Burundi siko ariko arabusanga, kuko Burundi bwarateye imbere mu vy'itumatumako ku buryo mbere buriko buratungura na leta zunze ubumwe za Amerika. Hariho ibintu leta y'Uburundi kirasohora ibicishije mu gisata cayo c'iperereza bigatangaza na leta zunze ubumwe za Amerika. Nukuvuga imigambi Kagame apanga na leta zunze ubumwe za Amerika batangara bumvise President de la République Neva ariko arabisohora. Iki rero ni ikintu ngomba nshimagara ko cyane, aho abarundi batandukanye, si mu nkundire sinja nkunda kuvuga abantu mu mazina jewe, sinja nkunda kabisa nubwo umuntu akora ikosa kenshi, iyo ndinze ndamuvuga nuko mba nadundumiwe kabisa, mba narengewe, ariko siyo kamere yanje. Hariho abarundi benshi baciye bakora amakomantere ku majambo President de la République yashoboye kuvuga, avugira ku kinyamakuru c'abafaransa ejo, aho bari kwishura ibibazo bitandukanye bavuga ngo ntabwo bari gushobora kuvugira amajambo nk'ayo ku mamedia atandukanye, ngo ahubwo amaze kumenya ko Kagame afite migambi, ngo nawe yari guca ategura iyindi migambi yo kumukenyura atarinze kubisohora. Aha bwana journaliste, nako ndaraba kuri Facebook aho babyanditse no kuri izindi mbuga zitandukanye za X. Mu by'ukuri ikintu cya mbere novuga nuko ubugaba bw'umugabo nibwo buryo bwiwe. Bajyabo babona ko byari gukorwa kujya mu gihe notre cher président we yabikoze kuno ku mpamvu ziyiwe atashoboye gushira ahabona. Ariko nk'umusesanguzi ngomba ngire ico ndabivugako. Bwana journaliste, abantu twese turazi yuko leta ya Kongo ifise ingabo n'ibigwanisho bihambaye cyane, ku buryo ashatse kumesa igihugu cy'u Rwanda atandwa ivyo mutwara. Ibi birazwi. Ariko kubera diplomasi n'ibindi, Tshisekedi ntabwo yashimye gukora uko. Yaranitabaje amakungu yerekana ko igihugu cy'u Rwanda kiriko kiragira gute, kiriko kiravogera ubutaka bw'igihugu ciwe. Kandi aya makungu yatatse ntabwo yigeze akora ikintu na kimwe kugira ngo Kagame ashobore guhagarika bino bikorwa bigayitse perezida wacu yavuze ko ari ibikorwa by'iterabwoba Kagame ariko ashaka guteza mu karere. Rero kubona na perezida wacu amazi imisi ariko aravuga aya majambo ntabwo ari kijuju, afise impamvu aya majambo ariko arayaserura. Ikimenyamenye notanga bwana journaliste nuko umunsi wa mbere President de la République akoranije abadiplomate bari hano mu gihugu cy'u Burundi agaserura aya majambo, wabaye n'umunsi wa mbere leta zunze ubumwe za Amerika zahagurutse ziragira ico zivuze kuri kino kibazo kiriko kirabera muri Kongo. Yarabivuze neza, Kagame ntiyashima gutera Uburundi aciye muri Uvira. Natwe ntacyo bitwaye, turatera u Rwanda, turaza gushima u Rwanda duciye mu Kirundo. Aha rero bona journaliste, hari umugani abarundi bakunda kuvuga ngo inyenzi yisema itondera umurundi wisake. Wowe urakizi cyane. Inyenzi yisema itondera umurundi wisake. Mandi majambo akabigira kabizi kajya imboga karitse. President de la République arazi neza igisirikare ciwe, arazi neza n'abene gihugu atunze. Yarabivuze neza ngo iki azoba ari kibazo cy'igihugu, ngo nabari
imakamba tuzobahamagara baze hano ku mupaka ibi yarabivuze kuba rero yarashoboye kuvuga aya majambo jembe nuvuga ko ari intwari ni umuntu w'umugabo kuko yanse ko ibara rigwa mu karere kandi aya majambo yavuze abantu bashobora kuyafata uko bigombeye nkuko bamwe n'abandi bariko bavuga ngo na majambo y'ubwoba ngo ntashobora ngo gutangaza amajambo atabishize mu bwoba ihibambewe ntabwo bafise President de la République ntabwo banamba afise ahubwo abamuzi cyane n'abamwegereye mu busesanguzi batanze President yanse ko hagwa ibara mu karere k'ibiyaga bigari nubwo ibara ryoshika rikagwa azobe yarabivuze imbere y'igihe bazomenye imbarutso y'iryo bara aho izoba iturutse bivuze iki kandi aha no kuvuga President Kagame nkamwe yo kuyenda gato agatera Burundi agakorokera mu buzi agatera Burundi aha ndiko n'interpretement majambo mu majambo son excellence yavuze amenye ko Kigali izoba igeramiwe cyane gose burya hari kuntu bashobora kwihenda bibaza ko bafise ibihugu ruturasoma mbike ndavuga igihugu cy'u Rwanda bibaza ko bafise amablende kumbure voilà bazobagwanira bazobakingira bakibagira yuko batazi ingene Burundi buhagaze cyane gose bareko baharura Burundi kuri za ntwaro za cami niko bareko baraharura burya ngo umwana atari wawe yimba guhisha ivu cyane gose kujya abanyarwanda bo ivyabo byose bavyaya babishira ku mbuga ngurukana bumenyi nimba baguze inkoho nshasha irarigiye ku mbuga ngurukana bumenyi nimba baguze indege nshasha bigenda uko bakaba babona ku Burundi atari ko biriko biragenda kumburengira ngo bibaza ngo Uburundi turacagwanisha amacumu n'imiheto niko bibaza kumbure ariko kandi akarorero baramaze ukabona neza muri Kongo cyane gose sinzi ko muri Kongo bariko barasisha amatopito cyangwa imiheto cyangwa bariko bagwanisha imihoro ntabyo nzi ariko ico nzi coco nuko President Evariste Ndayishimiye arifitiye confidence full confidence kandi arafitiye n'ingabo ziwe confidence kabisa bwana tuvuze byinshi abantu bacu nibashaka ibintu hari hano ushaka gushika narashika mbabarire hari hano ushaka gushika mbabarire abarundi nako ndavuga ku barundi bagize commentaire kuri aya majambo nuvuga ari negative hari ikindi kintu ngomba nshingira ko imbere ko turangiza bwana journaliste abarundi bariko barakompara intwaro Evariste Ndayishimiye n'intwaro yabagaza iki kintu ngomba ndakivugiye ko mbabarire pempo tumanya gitwara umbabarire cyangwa tugitegura mu byukuri oya nkundira gato mu byukuri bagaza ni umupresident yatwaye Burundi w'icitegererezo meme na president fe nkuru nziza yaramuvuze ko amajambo akomeye cyane yerekana ubutware bw'uyu president bagaza aha ndashaka nanje ndabisubiremwo President Bagaza ni president wa mbere yatwaye Burundi afise umugambi wo kubaka igihugu iki vraiment iki ntawo mpaririza kuri iki ni president wa mbere yatwaye Burundi afise umugambi wo kubaka igihugu tuje kuri Buyoya yamukubise kudeta Buyoya byagenze gute mu bintu Bagaza yubatse mu myaka mike yatwaye Buyoya we yakoze iki Buyoya mumbabarire nze kuba direct akabisa mumbabarire si keso yo kuvuga ngo na macakubiri je sindi umunyamacakubiri mugabo iyo baye ngombwa hari igihe duhamagara mbwa mu izina Buyo amatwarire ya Buyoya ndayagereranya n'amatwarire ya Kagame Buyoya yatwaye igihugu adafise imigambi yo kubaka igihugu ahubwo yari afise imigambi yo kuza aragwanya nukuvuga yamayikeka yuko umwanya n'umwanya bomukubita kudeta bomusimbura ku butegetsi neza cyane we rero yari afise intumbero yiwe nyamukuru
kwari ukwikomeza kugira ngo ubuvyuyagatwe adode. Niyo mpamvu atabikorwa by'iterambere yigeze akorera igihugu. Niyo mpamvu kabisa aha rero bugaca bafata ngo bakompare Bagaza na Neva. Mbere ko dusimbira ku Neva tuje kuri Nkurunziza. Intwaro ya Nkurunziza bwana journaliste mbabarire nze ndamosora. Nkurunziza yahabaye ariko arahepara amakosa atandukanye yagiye akogwa nawe yagiye arasimbura. Hari amakosa menshi ibi kandi ndazi ko abarundi ndabivuge mu mutima barabizi cyane gose nabajya birirwa barakritika barabizi barazi ko Nkurunziza yagerageje gusanasana igihugu cyaratabaguritse. Ahantu rero yagiye kugirira ingorane haciye haduka aba pro buyoya basumba buyoya ndavuga nukuvuga abantu bari ku mitwarire ya buyoya bafise intekerezo z'imitware nk'iza buyoya baza kugwanya nukuvuga projet ya Nkurunziza yo gusanasana igihugu. Haci hatanga kuvuka rero ama societe civile ari negatif yo gusabira ibihano leta. Aka kantu bwana journaliste sinzi ko hari n'ikindi gihugu karabako ni mu Burundi ribatse. Mu Burundi haci haduka ama opposition yo gusabira ibihano leta. Duca tuja muri bwa buzima bwo kubaho atamfashanyo nimwe igihugu kiriko kiraronka. Aba rero batanguye uyu mugambi cyangwa si kampanye yo gusabira ibihano leta. Nibo baciye batangura kuza barakompara ubutegetsi n'ubundi. Kuri Bagaza byari bimeze uko, Nkurunziza bimeze uko. Mbeko batavuga kuri buya byari bimeze uko, Nkurunziza bimeze uko. Ntibabikompara arasimba. Ubu rero batanguye gusimbira kuri Neva. Neva nta n'imyaka 5 aratwara, bariko bamukompara na Kagame atwaye imyaka irenga 30. Iyo myaka 30 atwaye akayitwara ari kariba igihugu ca Kongo ari n'umukomisionere w'abazungu. Mu gihe Neva atwaye imyaka iri kurushi ariko ahimiriza bene gihugu kwiteza imbere mu butunzi bwabo bafise. Bona journaliste nshimye kuzana aya majambo kuko hari ahantu nabisomye birambabaza. Hariho ibintu bidakomparika cyane gose. Burya iyo bavuze ngo president w'u Rwanda je simbona Kagame. Wapi ubona nde? Je mbona ibihugu bya Burayi. Bavuze abatwara igihugu cy'u Rwanda je mbona ibihugu bya Burayi. Kagame mubona nk'iki? Umuboyi nk'umuzamu. Oya mubona nk'iki? Jewe sinza ndengera karimba umuntu sinomwita umuzamu sinomwita umuboyi. Oya arabirengeye n'umukomisioneri igirazi n'umukomisioneri. Bona journaliste reka dusongore mu majambo aramvuye tuzotegura ikiganiro kuri ibi kabisa. Komi conclusion mwumvise ivyo umusesanguzi washoboye kuvuga yavuze cyane ku majambo akomeye cyane nyeri cyubahiro w'igihugu cy'u Burundi Evariste Neva yashoboye gushikiriza ku kinyamakuru cy'Abafaransa France 24. Amajambo yashikirije mu gifaransa cyiza cyane avuga yuko afise ivyemeza yuko igihugu cy'u Rwanda gishobora gutera igihugu cy'u Burundi ariko ngo ubuye riserutse niba ricishe isuka. Rero mu nkundire sinubiga ko byose ko umwanya wabaye muremure. Mu nkundire shimiye cyane umusanguzi wacu atubwira ibintu byinshi ku kigoro kabisa yakoze akadutegurira ino nkuru novuga ko yari iryoshe iza kuva mu bintu byinshi abantu benshi bashobora gutahura. Rero bwana musanguzi ndagushimiye cyane. Urakoze cyane bwana journaliste. Hariho umugani w'ikirundi uvuga ngo uguheneye ntumuhenere akwitike uburanyo. Hari ukuntu abarundi mu mico yacu twakuze dutuje wanashaka ari umuntu aturengeye akarimbi tumurabisha amaso tukihorera. Ibi rero byatumye ababoha kujya Kanyaru badufata nk'ibijuju nkaho tudafise byo tuvuga nkaho atakintu tunashoboye cyane gose. Jewe mu byukuri ndashaka gukangurira abarundi bave mu itiro bahaguruke mu rupfasoni muri yandero y'ikirundi bahaguruke twereke abo hakujya Kanyaru yuko ibyo bariko barakora twabiravye kuva kera mugabo twabaretse bigire nk'utwinda yigira mu ibutura avoir hamigero cageze ko tugomba kubereka yuko natwe tutahoze
kuko tutari dufise ibyo tuvuga cyane gose ntitwaretse kuvuga kuko atavyo turabifise na byinshi kandi na byinshi kubasumbya dushatse kuvuga mu by'ukuri twovuga bukira bugaca kandi amajambo adasubiwemwo amajambo atari yo gucyoza amajambo y'ukuri cyane gose rero reka nshimire abari badukurikiranye muri kino kiganiro nizere yuko umwanya udukundiye tuza kongera mu kindi kiganiro kiri imbere kabisa kandi ndabashimire cyane mwe twabaye mu kino kiganiro nizera yuko tuza kubana mu bindi biganiro byinshi tuza kubana namwe mu kanya kari imbere bye bye